mwaramutse neza bakunzi banje inshuti zanje z'umusaraba kuyaga nabo tudakunda kubonana ariko ico nizera niko muri uno mwanya turi kumwe nari mfise ijambo ritoya ngomba twigishanye ritoya cyangwa kuvuga ko nari mfise ico nagomba tuvugane nawe kandi ndazi nako nawe urafise ico ushobora kuvugana na jewe muga ubwa mbere nagomba twuvugane ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice n'icya 34 ku murongo wa 19 n'umurongo wa 22 wonyene. Iryo ni ryo jambo ry'Imana ngomba ko tuza kuvugana ko muri kano kanya gatoya turose, nawe ndazi ko ridafita ico ritabura ico rigufasha kuko nanje narisomye rigafita ico rishobora kumfasha, ariko ni iryo jambo riri muri Zaburi ya 34. Zaburi ya 34 turaza kuraba ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 22. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Ibibi bizokwica umunyakibi, abank'umugororotsi bazocigwa kwiteka. Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe, mu bamuhungirako nta n'umwe azocika kwiteka. Ni rino jambo riri muri no Zaburi nagomba ndakubwira, nimba wubaha Imana mu vyo ukora byose, mu vyo uvuga byose, niwe wubaha Imana ukamenya Imana uti muri jewe ifise ikibanza kingana gute, Imana izokugirira neza kandi izaguha umugisha. Hari igihe haza ibintu utabona ukuntu ushobora kubivamo, hari igihe haza ibibazo wibaza uti bino bibazo mbega je naremewe mu bibazo canke bino bibazo vyaje biva hehe? Muga ijambo ry'Imana rivuga ngo amarushwa y'umugororotsi. Umva ngo Imana nayo nyene irazi ko umugororotsi ahura n'ibibazo, Imana irazi ko umugororotsi ashobora guhura n'ingorane. Muga ngo uko bimeze kose, we nubwo abantu baza bakakuvuga uti yo Mana usengira hehe, bivanye nuko uba mu kigeragezo. Bazi iyo uri mu kigeragezo abantu kenshi bavuga none iyo Mana asenga ni iyahe? Ni dusanzwe tuzi yo mwijuru. Imana ishobora kumureka agahura n'icago kimeze guke? Oya, ariko ico ijambo rica riremesha umugororotsi rivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, rikongera rikavuga ngo Uhoraho ariko ayamukiza yose, n'irindi jambo vyumvikana ko umugororotsi arashobora guca mu marushwa, umugororotsi arashobora guca mu bibazo, ariko vyumvikana ngo nubwo abicamwo Uhoraho ashobora kubimukiza vyose. Kumbe ushobora guca mu kigeragezo uri mu ruganda, kandi mu kigeragezo bene data sahantu horoshe na gatoya, mu kigeragezo sahantu horoshe na gatoya. Ariko iyo ugize kwihangana, Imana yo mwijuru ifise aho ibicisha. Muririmbyi yavuze ngo ntizoburaho ibicisha, inzira zayo kuko ni nyinshi zaho yoshobora kubicisha. Iyo uri mu marushwa, ntagire umuntu yavuga ngo je ndi umugororotsi ngo amarushwa ntaco yangize. Amarushwa, ibibazo biraza ku muntu, bikagomba bikanakondesha, bikagomba ukaja no mu kibazo, nturyame, ntutore itiro. Muga igihumuriza umugororotsi w'Imana ngo ayo marushwa Uhoraho aba yabona kandi aba yazi. Ikigerezwa kuri ivyo vyose ngo azomukiza ayo marushwa yiwe yose. Ushobora kuba mu kibazo, ndakunda kuvuga nk'abanyeshuri bari mu maegizame umuye, cyangwa kuba mu kibazo we uri kwiga kandi urasenga Imana. Mu kuja gukora ikibazo warasenza Imana, uravuga uti Imana ndakeneye ko iyi kuru ndiko ndakora uzoje imbere, uzombera umutabazi. Ugasenga Imana kabisa, ugasenga Imana ukanavuka mu kisonzesha, hanyuma ukaja muri salle d'examen ugashobora gukora mugu karonka ubusa. Ariko umuntu atazenze ukabona arusa amanota,
tutangwa kwibaza uti none ko ubu arose amanota atasenze nanje vyagenze gute sinshobore kuronka amanota kandi ari je nariko ndasenga Imana kandi mu kuja gukora ivyigwa narasenze Imana ariko nagomba ndakubwira ivyo vyose hari igihe biza nk'ikigeragezo cyo kugupima so kuvuga ko Imana itananiwe no kuguha amanota wewe so kuvuga ko Imana ivyo bibazo woba uri mu bindi vyose bishobora kuza kitabibona ariko ijambo riguhumuriza ngo amarushwa ni menshi y'umugororotsi kandi uhoraho niwe azoza kuyamukiza yose. Rino jambo nkunda kugigaho, rino jambo nkunda kuritekerezaho, nawe sinzi kuryumva, sinzi ikibazo wufita, sinzi ingorane umuntu ashobora kubufita, mu gico womenya cyose n'iri jambo riri muri Zaburi rivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose, mu azigama amagufa yiwe yose. Vyumvikana ivyo bibazo ufise, ivyo bibazo urimo, arabizi, niwazi ukuntu azobicisha kandi niwazi n'ukuntu azobikemura. Ndabakunda bene data, ndazi benshi muramenya, abandi nabo hamwe batamenya, mu gico tumenya nako gusa nuko n'iri jambo rivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ashobora kuyamukiza yose. Ndanezerewe muri kano kanya n'iri jambo, ndanezerewe n'iri jambo kandi nawe nipfuza kujya kunezereza, umenye ibibazo uri kuracamo Imana igukunda. Kimwe gusa, enda bene data dufukame munsi y'umusaraba, dufukame munsi y'umusaraba, turirire Imana, tuyibwire ibibazo dufise. None yacivuga ngo mpamagara ngo nanjye ndakwitaba, ndakwereka ivyikinze, ivyo utigeze kubona n'ivy'amaso yawe atigeze kumva. Iryo jambo ko yarivuga uko, reka tuyihamagare. Birashika ukibaza uti none je nzoshobora gutabarwa gute, aya marushwa nzoyavamwo gute? Kijambo ry'Imana ryavuze ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose. Bizohera he? Bizonyura he? Ugutabarwa bizoca he? Ico ni ikibazo ushobora kuciba, bizoca he? Kihana ari guca banaka ariho bahagaze baborotse imbere, nare guca ngaha hantu ibindi bibazo vyahuye bihagarana, none kino kibazo nzogisohoka gute? So kuvuga ko nanje ntafite ibibazo, mfite ibibazo muga mvuge Mana ni umenye ukuntu ushobora gushoboka muri bino bibazo. Ijambo ry'Imana avuga ngo amagurushwa y'umugororotsi ni menshi, nanje ndavuga amarushwa nocamo, canke nawe ndakwibutse n'ija amarushwa wocamo ni menshi urayamukiza yose. Ndakunda kuvuga kuri uno mugani w'umuntu yaravuye kurima ashonje, ariko ararima. Urazi kurima ushonje, urima mugubandanya uje gukora ufite ivyizigiro, utireka nje kurima nubwo mfise inzara, reka nizere mu kwezi gutaha, mu mezi azotaha ko nzokwimbura bino nateye. Wewe uratera gusa hanyuma ukagira kwizera. Amen. Rero nagomba mvuge rino jambo, umuntu yaravuye kurima asanga ahantu habaye kijya kiganiro citwa Isamirizi. mu Burundi murakunda kucumva, benshi barakunda kukivuga mukacumva. Hari ikiganiro citwa Isamirizi mu Burundi, bashobora gutanga udushimwe tw'abantu bishuye ibibazo neza. Uwo mutama ntiyize, mugasanga ahantu bariko barabaza, bashizeho inyama, bariko barabaza abantu bose bari ngaho bati uwutora iki kintu mu Gifaransa aza kubatoye ikibazo, turamuha zino nyama zitware n'ubundi bushimwe twaza kumuha ashobore kuza kubutwara. Amen. Wa mutama ava n'isuka ku rutugu, agenda yikoreye, abandanya agenda. Ashitse aho hantu, kuko we yashitse atangara ibintu bari babiteretse hajya, ashashika baza ati mbega bino bintu ni vyande? Mumenyesha makuru asubiramwo ati bino bintu ni vyande. Amen. Vyumva ca kibaza baragitoye inyama kubera zitwa vyande. Duhaye icubahiro Imana yacu kubera inyama zitwa vyande, bati iki agashimwe naki wawe, ikibazo baragitoye. Amen. Imana rero ni nziza, Imana niyo kwizigira, ifite ayicisha ibintu. Reka ntitwiganye canke twihebure, twizere ko Imana ihifisa aho izocisha ibyacu. Birashika ko
twahuye n'ibibazo canke nawe ukaba ukiri muri ivyo bibazo canke nanje nkiri muri ivyo bibazo nyene, mugabe ico nizera niko hari igihe tuzova mu bibazo. Umugororotsi amarushwa yiwe nubwo ari menshi, ndazi ko hari igihe ayo marushwa Imana izoyamukiza yose, ahari umubabaro hagahinduka umunezero. Rero namwe mwizera Imana, nanje nizera Imana. Imana yo mwijuru yagahezagirwa, kandi Imana yo mwijuru yongere ibahezagire. Inshuti zanje, abafite ibibazo, abatabifite, ico twizera Imana yo mwijuru. Ndabashimiye kano kanya abo twabanye mwese, nabonye abo twagiye turabana kuri ye Andrite. Imana ibampera umugisha, kandi Imana ibampezagirire. Yego, Yesu abaha umugisha. Dusenga Imana gatoya. Turagushimiye Imana yo mwijuru, tugushimiye kuri kano kanya keza uduhaye. Ibisigaye, ibibazo dufita ni vyinshi, n'amarushwa dufita ni menshi, ariko we niwe kudukura mu bibazo. Urakoze kuri Imana yera, kandi urakoze kuri Imana igororotse. Turizera tudakekeranya mu kuboko kwawe ko vyose bishoboka. Hari bimeze nk'ibibazo imbere yacu tutamana duti tuzobivamwo gute, ariko Mana ndazi wowe ubwo wanesheje kandi ko watsinze, niwe gukura mu bibazo umuntu wese arimo. Tubisenze ku bwa Yesu Kristo wa Nazareti, amen.